intamba mu rugamba umukinyi wa kera wa Aigle Noir umukinyi wa OGC Nice umukinyi yakiniye imigwi ishika kuri ibiri hariya muri Turkiya uno munsi ari mu mugwi wa Nice yarayakoze ikintu atari bwakore mu byo amaze gukorera mu Faransa byose. Nivyo yaraye novuga ato nk'umukinyi yanovuga aranga ukwezi kwa gatatu canke yaranze ukwezi kwa gatatu mu higanwa rikuru ryo mu cicaro ca mbere mu Bufaransa. Iyi ni record ni mu mugwi wa Nice. Mu mugwi wa Nice voilà mu mugwi wa Nice. Iyo ni record idasanzwe kuko no murundi wa mbere abikoze wanashima uvuga yuko Abanyafrika benshi bamaze guca muri iriya equipe ya Nice ni bakusanga novuga bashika kuri novuga no mahirwe rero bira explica canke biratanga isiguro nyayo y'uruhara ntangere novuga akora muri iriya equipe nimba equipe ya Nice igeze novuga kuri bigiya bibanza vyiza no musi ni ya irikigwanira novuga ibibanza bine vya mbere kugira ngo irimo urumva kugira ngo mu mwaka uza irabe yuko yokina UEFA Champions League murabona ko no mwaka yari kwikina Europa League rero ni ikintu ciza ko kwishimira nk'abakunzi b'inkino nk'abarundi novuga muri rusangi subwa mbere nyange novuga kora vyiza tugashima harira muri equipe yiwe ariko byo kuri buri ntambwe yose agenda atera ni iteka ridasanzwe aba ariko arakorera igihugu cyacu ariko navuga wanashima nawe yari anitera rero byo kuri abakunzi b'inkino muri rusanga abarundi two kwishimira urwego novuga nyange ariko kuri no mwanya two kwishimira urwego nyange ariko iyi ni equipe iri muri zine za mbere uno mwaka uno mwaka bariho bariko bakina Europa League nuko bitabakundiye bashoboye kuyivamwo mugabo iyi ni equipe iriko iharanira ibibanza bine vya mbere vyukuza muri Champions League equipe ifise abakinyi beza benshi baze kuba umukinyi mwiza ahari batanga indombele abitwa ba Sofiane Diop Bagredin Buanani aba bose n'abakinyi ba Nice abakinyi baba no mu bihugu bikomakomeye uyu ejo bundi uwitwa Evan Ngwesant yanatsinze igitsindo umunya Côte d'Ivoire akaba afise n'akabira ko Bufaransa abitwa ba Terem Mofi mu Nigeria Victor Orapo aba bose n'abakinyi beza cyane Nice ifise bitwa ba Jeremy Boga musatirizi mwiza cyane uwo muri ntozenyo w'umunya Côte d'Ivoire uragenda ukaraba abitwa ba Budawi w'umunya Algeria Pablo Rosario aba bose n'abakinyi ba Nice beza cyane abitwa ba Midudumbuya aba bose n'abakinyi ba Nice Moise Mobito uyu nawe tutangwe kumubona mu mugwi nserukira gihugu wa Kongo aba bose akababana umukinyi mwiza w'ukwezi kandi muri no misi nyange muri Nice asa n'uri kakoreshwa cyane inyuma ejo bundi ngira ngo arabonye Dante yarahawe ikarata y'umutuku ayibaze nawe yasanze ari na kapiteni wabo rero iyo Dante adahari responsabilité zose zija kuri nyange ibaze ba Jonathan Klaus uyu n'umukinya hamagagwa mu Faransa rimwe na rimwe kanatangura uyakuranwa na n'uyu wo muri Paris wo muri Barcelone Jules Koundé no mu Alphabet aba bose abanyegori beza irafise ariko nyange akababana umukinyi mwiza ukwezi iri niteka Alonso kubera ko umukinyi nka nyange ico tuba tumwipfuriza twama dusenga base ngo tubone umukinyi mu cicaro ca mbere ariko iyo mumaze kuronka umukinyi mu cicaro ca mbere mwifuza ko ntibikwiye mwifuza ko mugira umukinyi mu cicaro ca mbere akina ivyo byose aravyujuje arakina noneho uretse ko akina mwifuza ko omwe icanyuma mu butaba muniyumvira ko mugira umukinyi mu cicaro ca mbere ariko ngendegwako mu mugwi umukadre c'est-à-dire donc ngendegwako noneho ni nyange umurundi wo mu cicaro ca mbere mu gihugu c'Ubufaransa titulaire
aheka umugwi akina biri regulier back to back agakina kapitene nimero kangahe bo arayi mu bakapitene nibaza yuko ari nk'uwa gatatu ni nk'uwa gatatu urumva ivyo byose ku Murundi hanyuma wazanye agatereme ngo Murundi wubahwe tuca tumubwira turondeye kandi nako kangana na Nyange wenyine kuko ni exception no muhungu ni exception kabisa ni bintu rero ubona ko buri muntu wese byamuryoheye kandi biraryoshe kanatsinda biraryoshe ntawe bitohimbara ibi byabaye kuri Nyange nagakuru keza karacinzira peut-être no kubandi babaye serie ejo bundi namye mbona ukuntu umumenyereza Sangwa yagarutse ku mpanuro ntuzenya yahaye Msauzi Nyange yahaye Msauzi aramubwira ati ushobora gushika no kubyo je ntigeze nshikako numva kono yamuteye intege ati ushobora kurenga ahuri aho muri Al Hilal kubera ko we urafise impano nibaza ko nayindusha umva mu kumutiva umuntu nyene uramwizeza n'ivyo byose ati ufise impano je mbono unandusha impano y'umupira kamere ahawe no kuyitravailler kugira ngo ushike kure ushobora gushika kure cyane kurusha akantu yongeye ko rero gakonvenga kandi kari mu kuri kwinshi ati je nkina mu bibanza by'inyuma mugabo we uri umusatirizi raza gaciro k'abakenye Alonso amahigwe ntabaramwe amahigwe ntangana buriya babasatizi bamabagira yanabweze no kuvya amafaranga ati ushobora kugera ahantu hembwa n'amafaranga je ntigeze mpembwa kuko abakinyi bakina mu mwanya wawe basumba cyane abakinyi bama bakina mu myanya je nkina voilà nivyo kuko uravye no kuyisoko amafaranga no bugagura abakinyi babasatirize usanga ariyo menshi cyane gose gusumba amafaranga gura aba defenseur nayo babahe musore uriya musore Jean-Claude Musauza afise imana idasanzwe afise imana idasanzwe yumvira umusore Yves agikina no vuga ibi by'abakiri bato ata numwe donc agikina bisanzwe uramuzi cyane yigeze gutsinda ibitsindo 44 muri match nkeyi bakina mu makade gusa ibitsindo 44 muri kade league muri league aho nyene usanga aya muzakinama donc zitakurira na 20 apana match 20 bakina match nkeyi urumva ko bakina nk'amezi 3 bikaba biheze iyo wibuka yatsinzemwe byinshi yari yatsinze binga donc ndiko ndakubwira nk'ivyo bitsindo 44 ni bintu abantu bose baharuye donc no ku mafedo match urogiye mu kinamba uragenda bakabiguhereza aho rero abari wa mwana acirondeza bataba barabona ivyiwe nyene rumva muga guhera ngaho sinkubeshe yacyatangura no vuga kuduga ko yagiye muri za 3e division ntiyatevye equipe ahita yidugana kuko equipe yiwe yagiye 3e division iraduga direct ja 2e ikijana 1e division yere ndavuga yahe Magara Young Boys yabaye mu bameyer biteri ba Premier League kandi Magara Young Boys atakimerewe uyu n'umuhongo igihe Grenoir yagenda gukina competition muri Tanzania baravyibuka bamukuye muri Magara ko arafise no vuga inkomoko muri Grenoir urabizi ko na Vitaro yamutijije nako Grenoir yamutijije Vitaro yabasanze yo kandi ari mu byicaro byo hasi urumva rero nisiwe twari ko turavuga mugabo nariko ndakwereka combien de fois aba bakinyi mwena baba bari kugwego rw'abanyange bafise ubushobozi bwo kubona nizo mpano kuko baba barabiciyemo nabo nyene na petit frère impanuro wasayije bahanyange mu myaka iheze ubu ni wageze kuziha baba South rero nimba aba batoyi banyange bakigira yo mahigwe yo kusangira vestiaire nawe nibaza yuko kabara karyo keza kuko kugenda no vuga bamukurako niyo experience ariko kandi nawe urabona yuko avec la sagesse yiwe urabona yuko nawe atezita kubaha izo mpanuro byukuri rero kuri Nyange ku rwego rwiwe two kwishimira no vuga ubwo ariko arashika ko ariko kandi nizo mpanuro agenda atanga kuri batoyi biwe
amahirwe masa rero kuri Nyange tubone n'izindi record nyinshi agenda zibata kuba meilleur joueur du mois muri club ntibigarukiraho ahubwo tubone naho tubona tanguye kuza mu ba meilleur joueur bukwezi ba championnat yose ba championnat umwaka weze umenye ko yari yabaye umukinyi agwanira agashimwe k'umukinyi w'umunyafrika agashimwe kama kitiriwe Marc Vivier Foe umunyakameruni yapfuye muri 2003 muri Confederation muri demi finale yari kihuza Colombia hamwe n'igihugu ca Cameroon Marc Vivier Foe rero bakaba bamwitiriye agashimwe k'umukinyi mwiza wo mwihiganwa ry'abafaransa akina muri Ligue 1 akina muri Ligue 1 umwaka weze rero Nyange yari mu bagahiganirwa yari intambwe yindi uno musi ashobora kuba umukinyi mwiza muri Nice uyu mugabo azoshika kuri byinshi bitwereka yuko naho yoba muri Nice ntazotera intambwe isubira inyuma azotera intambwe ijimbere rero kuri Nyange Alonso nibaza ko ari ivyo two muvuga ko uno mukinyi Yusufu Nyange reka tunagire ko Alonso tugende kuganira rero kuri journée ya 25 ya Primus League urumva biriko biragenda asigaye journée zitanu zonyene yivuyemo hazo basigaye match zitanu ku munsi w'ejo Alonso club ya Masipiri bazoba bakira umugwi wa Vision 2026 kuri stade CTN ngaha i Bujumbura kuri CTN azoba ari gihe cy'isaha 10 Vision 2026 rezo kwakirwa n'Amasipiri igihe cy'isaha 10 aha mu Ngagara kuri Centre Technique Nationale ejo itariki zitanu rero za kuno kwezi kwa ndamukiza buryo urazi cyo byavuyeho ndamukiza niwe nigeze kumva inkuru mugareka ninayivuga nabi uraza kunkosora gato ni kuvuga yuko ndamukiza byavuye urabona yuko no kwezi kuba kugwiriyemo imvura sivyo hama mu bisanzwe bivanye nuko imvura iba ari nyinshi byasaba yuko abantu batabonana cyane gose ngo baramukanye rero ku migenzo y'ikirundi yacu myiza umuntu w'umubanyi umuntu utegeza kumenya ingene yaramutse utegeza kumenya ingene yiri ama rero mwico gihe abantu by'ukuri imvura yarabatandukanye basanga abantu batabonana cyane kubera imvura yabari nyinshi cyane ugasanga ku muntu aba kuri kari agatumba ko hakurya yego nuba kure kuko hino ntibakibona ngo batandukanijwe n'akagezi gacamwe amazi menshi imvura yaguye rero byaca biba ngombwa yuko uku kwezi bakwita ndamukiza donc baratuma iyo mvura ati genda ndamukirize nawe je niko ndayibu nivyo ni Bujumbura hadakunda kugwa imvura nyinshi canke ngo hakunde kugira kabeho kenshi uraze muri no misi haba haciyemwe akantu nyene katari mwizuba ryinshi